umwe wese muri ryacu batamenya cari tugabira impemu zo guhumeka ku buntu. Rero muri kano kanya nyakubahwa tugira tuje mu nama yo kweretse abarongozi bacu baduhezagije kuko n'akajambo ryawe ariryo rivuga yuko atakuganza kutava ku Mana, kandi ibwirizwa naryo ridutegeka kubaha abaganza gatanu kugororoka gushika kugira tutubashe abaganza batuganza. Nyakubahwa none muri kano kanya turagushize mu kiganza, bahezagire ijambo ribi ryawe uko ari uritanga. Urakoze, natwe abarongowe uraduha guhwekera kuvyo batugera, uraduha kuvyumvira no kubishitsa. Dusabije Yesu Kristo n'umukiza wacu. Amahoro n'iterambere na cane cane umwuga wo kudandaza bifatikanije no gutanga ikori. Nyakubahwa twavuga tubahe ikaze na karibu muri iyi zone dusanzwe turamutswa uyu munsi nk'uko bizewe n'abenegihugu baradushira imbere. Twavuga tubamenyeshe yuko muri zone turongoye umutekano ni wose, mwicare mutekanye, kandi twavuga tubamenyeshe yuko abadandaza turiko dukorana neza, n'ikimenyamenya muca muvyibonera iyo tubahamagaye baritaba, kandi by'ukuri ni byinshi turabibwiririkanya kandi tukabikora tuvyumva kumwe. Turamaze kugirana inama zitari nke n'abadandaza bo ku masantre atandukanye, kandi turamaze no gushiraho gestion de controle ku buryo tumenya duti kuri santre runaka hari abadandaza bangana uku, abadandaza butike tukabashira nyene mu gukuragene umwe wese n'ico adandaza, tukamenya neza ivyo akora, na mushasha yinjiye tukamenya yuko ari mushasha yinjiye, kandi yuko no mu vyaje kudandaza harimwo ibidahungabanya umutekano w'abenegihugu n'akarere. Naho rero turavuga nk'abadandaza tukabafasha, tukabereka yuko naho baba bafise imitahe ko bishobora gushika bagakora nabi bigatuma basubira inyuma, nko gukora amafraude canke ugasanga uriko udandaza ibitariko n'amategeko, gutyo bagufashe bakaguhana bigatuma usubira inyuma. Turabahamagarira rero ko bodandaza ivy'amategeko abarekurira kandi bakirinda no kuduza ibiciro. Aha turavuga nk'abadandaza isukari n'ibinyobwa vya Bralirwa, umure n'ibindi leta iba yasizemwo umutahe kugira ngo birinde guhonyora mu nda umwenegihugu no kurenga amategeko aba yashizweho na leta. Hanyuma kandi tukabasaba yuko bokora bakundanye, ufise umutahe muto agasaba ufise umutahe munini kugira ngo amugurane amuzamure, kandi tukabasaba yuko birinda gutora ingurane zivuna n'ibyo bita amariba, ugasanga umuntu aba ariko aradandaza ahomba kubera bafise amahera yunguka cane. Turabahamagarira rero ko ukwijukira kuja mu mabanki nka microfinance za CPEC n'izindi kugira ngo abariho basaba ingurane, kandi barabona ko akamara kicarire n'ikimenyamenya baramaze kuma batwibutsa yuko bakeneye microfinance muri aka karere ka Musanganira, kuko urabona ko abadandaza benshi usange nuko nyene murabona ko isagara biriko birakura, vyerekana yuko gufata urugero bagiye kubika amafaranga mu shombo Nyamikere, Igitega canke kubikura bibasaba umwanya munini n'ikikeneye. Murumva yuko mico n'igisabo inkoramutima baguma bashikiriza misi yose yo turi manama kugira ngo baronke microfinance iri hafi bashobore kubika ubutunzi bwabo neza, bongere baze barasaba ingurane ahabegereye bitabagora. Abadandaza turakorana neza kandi mu bikorwa by'iterambere, tubararika ibikorwa rusange baravyitaba neza kandi bakabikora babikunze, ndetse niyo hakenewe intererano runaka barayitanga nta gahato n'ikimenyamenya.
nibaza yuko atawe n'ubu ariko aridoga yuko asabwa intererano ku ngufu. Naho rero twagomba tugeze mu kubakira kumbure kugira ngo n'ibyashaka tukava kandi kanya tubaze gusubira gusabikana ivyiyumviro. Abanagomba rero sabe buba babadandaza mutege amatwi y'indongozi yarungitswe na Musitanteri kugira ngo abasabikanirize ijambo yamutumye. Noneho mwumva yuko mu vyajejwe atwara igisata kijejwe ubudandaza. Uko badandaza banyakubaha mwese badandaza vyagiye ngaha kugira amahoro n'iterambere rishingiye ku rudandazo. Kambere nigire nsabe mufashe dukure ubwatsi dukomere amashi yo Mana yaturamukije twese turi bazima tugaca tuza tugana iki kibanza. Bakoze nigire kandi musabe mufashe dukomere amashi z'indongozi kuko zirikora neza ariko ikaze bampaye n'ivyo nyene baciye bavuga amajambo y'ibanze ngira wamengo twarose kumwe birafisaniye isano n'ubutumwa mugire muronke. Nabone mufashe tubakomera amashi. Murakoze namwebwe rero ko mwagamburutse nk'uko musanzwe mubikora n'ibindi vyose mufashe mugize amashi yanyu tubakengurukire. Murakoze cyane. None rero reka umuntu aje ku muriri ariko mbanze ndabibwire koko yamaze kubabwira ko mu vyongeje harimo igisata c'ubudandaji. Amazina Ntirivuzimana Serge abasanzwe ndongoye igisata c'amahinguriro ubudandaji n'amashirahamwe. Urumva yuko ubudandaji burimo, ni nayo mpamvu ndi ngaha bandungitse kugira ngo tuyage na mwebwe abadandaza n'inyabiguye. Inama twifuza yuko itumara umwanya munini twumvise ibindi bikorwa bibaraririye, naco gituma tuza gucagagura maze kuvuga ivy'inama mu nyuma muraza gufata akanya gatoyi k'ibibazo ibiza gushoboka biraza kuronka inyishu. Ibidokunda navyo ndabishikanira umuvyeyi Musitanteri. Nuko rero nk'uko chef de zone yamaze kubivuga urudandazwa nogira nti ni umwuga udasanzwe kuko mwebwe muwukora nimwe igihugu kizeye ko uburaro n'uburamuko iryo terambere twifuza, ni mwebwe mubwirizwa kubifata mu ntoki. Kandi muri Shombo ndabona ko muri ku murindi mwiza, ari naho rero umuntu acaguma abama hafi kugira ngo tume tuganira twungurana ubwenge muri ibi na biriya. Bisigura ko mwebwe muhaze, mwebwe mujuragiritse, ishusho twifuza ko komine Shombo yogira yogikunze. Muga kubera ko mwamaze gufata iya mbere dufise uwo mwizera yuko bitazosubira inyuma. Naha rero sha tubasaba ingendo zobafasha kugira ngo uwo mwuga wanyu ubandanye utera imbere. Murabizi yuko hari byinshi biza kubaranga hagati yanyu, kandi numvise ko mubigendera n'urwo rukundo, ukudahemukiranira, kubahiriza amasezerano. Urukundo nticyumvikana yuko mugenzi wanyu ashobora kubikorako abasaba udufaranga tungana uku agire nkumbure arambure akagambi gatoya mu mwanya mutoya aca basubiza nkumbure ngo have mube intambamyi kandi amafaranga arunze ngaho atacareka arakora.
ico tugakenguruka yuko muheza mukacitwararika. Ikindi naco ni uko wowe udutoye uheza ukitwararika kutumusubiriza ku gihe mwavuganye kugira ngo nawe abandanye yikorera ivyo yarimwo. Izo ngendo rero zirabwirizwa kubaranga. Wewe rero wadutora ukubahiriza amasezerano koko kugira ngo nawe ntibimumene umutwe. Ikindi naco tumaze kubona muri mwebwe abadandaza ni uko kandi si mwebwe gusa, ni mu Barundi hariho akamenyero keza ko kwigana ivyo naka ariko arakora kandi si bibi. Ico tuheza tukabahamagarira ni uko ucuraba nawe ugashiramo akabirya, kuko nemba Gasongo ariko adandaza ivyuma vy'amamoto, nawe nihagira kubidandaza nuko uzozana ikintu gishasha abakiriya bazotuma bagira bati taha nawe hari ikintu njye nazanye kije kudufasha. Nabwo ubundi ho ari ukuza kugira ngo muhige oya ntibiryoshe, raba ko gusa ushizemo gashasha. Akararo gasanzwe Shombo ngira mu ntimuhaherutse muri iyi minsi, sivyo? Abo baragiyeho ni sawa. Nakaramo ndakutanga ku mudamu arahadandaza resitora n'uwitwa Odeta Nduwimana. Bose barayadandaza amaresitora, sinzi ko murabibona. Muga nawe nk'ubu gashasha yashizemwo tumukundira muri ya ntumbero yo guhindura ya shusho ya Shombo, yaciye azana nk'ubu intebe za plastique. Nivyo ni mu Kinombori, nta gasima gasizeyo. Wanibaza ko ari bosi yakiganira agira umunsi wose azobiraba bijyanye kugira intebe zibe ntizipfunike. Iyo konferanse nivyo yarayigize invitation, mugabo acishamo kabirya akazana izo ntebe za plastique, za ntebe zo misengera mu busitani hajya mu rugo mw'Ishombo akazisubiza, navyo usanga arakarusha. Namwe rero twifuza ko muca mu bikorwa nyene igihe habaye kugira ati nanje nkore nkanaka akabirya innovation. Abarundi baravuga igifaransa. Nuko ikindi naco nuko igihe cose mwifuje gukora imigambi, turafise abantu benshi uno munsi bari hariya mu mitumba iwacu mu misozi bize. Igihe cose wifuje gukora umugambi vyaba vyiza ubanje ugaha umuntu akawukwigira neza kugira ngo bwa buryo wategekanije ubone yuko bizogenda neza bihuriranye kandi n'akanyuka kazoboneka, ntabe ibintu vyo guta mu ndasa mu nyuma ngo usigare wicuza. Umugambi urawufise, uherero mwabarya babandi b'abarundikizi b'akazi bivanye n'ivyo yize aheza gufashe mu kuwutumbereza. Ico muracitwararika. Ikindi naco nuko nk'abantu musangiye uburere uno munsi turifuza yuko muheza mugashira hamwe agatahe udufaranga hageze ko muja kurangura kugira ngo vya bitoro bimwe vyo kurangurira Igitega mutere intambwe muve ngaha murenge Igitega mugende mu bitore aho nogira ku kivuko. Nk'akarorero nca nanga ni nk'amavuta y'amamesa. Amavuta y'amamesa mugiye kuyatora akavugura Igitega, nuko moca musimbira mu Rumonge ndazi yuko hari akarusho. None rero abo basangiye uburere nico tubahamagariye, muheza mukavugana, uhageze kurangura mugateratiranya amafaranga no mu Rumonge mugaca mubizana mugaca mukareka ngaho. Aho rero n'umwenegihugu azoheza yoroherwe, muzokunguka n'umwenegihugu ashikirwe ko ntazobura n'ijana mumukurirako. Kandi ikindi naco muzoca muzanira amavuta nogira afise karite nziza bataduranguye nabona bacurangura basubira mugakorera ko bishikiye hariya mubazanira ibintu bimeze neza, kandi nimwagikora namwe muzobona akarusho. Ikindi naco turifuza yuko nyene
tutoguma twihutira kurabura Igitega n'ubwo ari iwacu, tworaba ukuntu tuvyigereza. Nimuje hamwe nemba dufate zone kanaka, amazone yose abadandaza muvugane, mugire muti reka dushire depo y'ibiri, dushire k'akarorero gahiyaruye hajya ku masanganzira, ku buryo bamwe nk'akarorero bimwe vy'ipacupacu, za nzoga zo mu pacupacu, mugiye iyo za Ngozi mukabizana mukagira stoke hajya, hanyuma abakeneye kurangura bakaza bitora hafi aho naho nibaza yuko nemba kabara kagurisha 2,500 numuzoreho dukurako amajana 5 natwe abenegihugu tukabona ingene yese agira neza. Nivyo muravyitwararika mu bidukorera. Ikindi naco turifuza yuko mugira imbono mu vyo muriko murakora. Kwa gatandatu twese twariginanye duhimbaza bonane, kandi sinyekiranye yuko no mu mwaka uza 2026 tutazoyikina nk'uko nyene. None rero burya ntitwayivyina kumwe, ari wagira ati umwe aguma ngora mende umutwe uno munsi reka nanje numve ko noruhuka. Ari n'ubundi yagira ati kuri konte nkwije miliyoni 100 ntacobuze ntavyina bonane. Naho rero dushaka tugende dufise intumbero imwe, tuyivyine kumwe mu mwaka uza. Rero aha twinjiye muri ya mbono. Imbono ni ya buri munsi. Uno munsi niraba nagenda n'ikinga, ejo nkagenda n'imoto, ndinjiye muri ya mbono, sinicaye sinagumye hahandi, nateye intambwe. Naha rero namwe mu rudandazo rwanyu tutifuza yuko muguma hajya kandi biragatsindwa. Hari akarorero nkunda gutanga, Jehova muri komine Kera ya Bwenyuzi, hariho umuntu je nabona nigatimere adandaza ajya ku Butanda, yadandaza inzembe, ishinge, udukwashu, imbombo n'icoco. Rero yarabikoze gushika n'ubu. Mu nyuma namubonye ariko atembereza udusoya dukaranze tujya batwara mu rutugu. Murumva yuko vy'ukuri urudandaza rwiwe ntirwigeze rutera intambwe, ariko mwebwe sivyo twibipfuriza. Naho rero dushaka ko muja mu mbono kazoza, no munsi ukagira uti mfise butiki irimwo ibi, none ejo aho bukera nshaka ko bizayipanze uku nako. Mwese rero muhaguruke tugende twinjira mu iyo mbono, tutagira ngo ni iya nyakubahwa mukuru w'igihugu, ahubwo umwe wese ayigira iyiwe. Aho nyene turifuza yuko muca hamwe, murazi uko mwizeranye, naco gituma nahereye yuko umwuga wanyu mubwiriza kugira ingendo zibaranga, kwa rukundo, kwa kubahana, kwa gukundana nyene, na kwa kwizigiranira. Muca hamwe kugira ngo murangure imigambi mikuru. Ubu nico mwamaze gushikiriza nyakubahwa Shekezane yavuze, murifuza microfinance ishami rya Kopec nk'akarorero n'ayandi yose ashoboka. Mugabo ndamenyeshe yuko namwe ubwanyu ntobora aho mwigeza, namwico mugasanga mwacikoreye. Sinase igisabo ndagishikana ku muvyeyi wa komine, kuko n'ahandi muracyose hariya Igatonde, Masama baragisavye, none kirashika. Ariko kandi namwe ndabatumirire kwiyumvira ko mu migambi mutegekanya mwogira muti ejo hazoza tuzobe dufise microfinance y'iwacu, dushiramo imitahe, hanyuma tugatanga akazi kuri ba barondezi b'akazi, twe tukagenda turaba bosi, twibandaniza n'ivy'iwacu ariko ibitari iwacu, tugenda dutora ingurane, ariko twiyungukira ingurane dutoyeyo, inyungu bikagaruka mw'iwacu nyene. Murabibona bigendera mu masirike uno munsi abamama usanga bakoraniye hamwe bariko bahanahana ryashana, maze bigaza akagira ikimazi mu kibano. Naho nawe twifuza ko nawe muca mugera. Ntaco biza yuko mwagiye hamwe komine yose abadandaza
mutotubakira CDS muri ya migambi y'abenegihugu ku mutumba kanaka bagira bati biragorana ko dushobora kwivuza hanaha none nimudutabaza akavuriro mugacamo ababosi b'iryo vuriro CDS prive byose birashoboka ni ukubiha umwanya gusa ariko bizoshoboka mu gihe mubifise mu mutwe mufise mu nteguro naha rero sha turahamagarira kwinjira muri izo mbono ntimugume gusa mudandaza amavuta n'iki murunda amafaranga muza kugura amatongo nivyo si biri kugura itongo muga itongo riguze burya ko ari gutegura akazaza k'umuryango nta nogira nti umwimbu ntibishoboka ritanga umwimbu bwonyene muga nimwatunzanira ya microfinance ya CDS izoba inyungu kuri mwebwe inyungu ku benegihugu inyungu ku gihugu cacu maze bigende neza cane niyo migambi mikuru nyene turabona nk'akarorero wacutse no munsi ngendeshwa dufise nyinshi turafise amamoto n'ubu bogenda naje ngaho nabonye n'ishasha gusa kandi nta kinga nabonye cyumvikana amakingu no munsi ntakiri ku rugero rwiza rwo kwiyunguruza nibaza yuko nta n'umuntu abwira umuntu ngo yunguruza ari abonye reka asubira agakinga ngaha rero mbona duteranije n'imiduga dufise muri komine Shombo kuba mwiyumviriye mugadushira akagaraje ngaho ku masanganzira garaje ijana na pièce de rechange tubona ko mwamukoze ikintu kininiya cane kandi kibandanye kiba amafaranga vya bintu vy'iwanyu mutabihagaritse byose bikabandanya binugira rimwe kimwe na kimwe ni muri ya mbone nyene turiko turatujana si ivyo gusa turashobora kwiyumvira tukava ngaha muri Shombo dutera kose n'iwacu mukateraturanya amafaranga muri ya nyungu kuko simvuga biyabure gusa nshatse avuga abo muri komine ko bose tuzaza turabona tubigira abazobona bagira ati twabikora tukaja hamwe nko tukagenda hajya mu gisagara ca Gitega tugashirayo ihoteli yakira ingenzi erega sinukataze muzi hariho imiza y'Igitega ushaka kuhaja udaronse indaro mu mahana w'umuntu ukabura aho urara kubera ko abantu amahoteli yarengewe none rero namwebwe mugiyemo mukaja mu bandi hojayo iki cyo gushira uburyo hamwe mukaja kurangura turafise iyo shoferi kavuganisha ariko yuko Memba Ngozi iretse kwa Rugero nuko sona lisanse umuhisi Pierre Nkurunziza yari yasize abahuje n'Ubushinwa maze bicagenda neza kujya nyine mu Rwanda erega natwebwe musanga mu isi zoza muri ya ngono natwe bifashe intumbero mugabo byose bihera ngaho iwacu kwa rukundo nyene tugiranire kwa kuziranira apana yuko naka ndamubona ukundi kubera ko nyine hari icyo yakoze kitameze neza nyakubahwa chef Nezone yavuze ko musanzwe mukorana impanuro nyinshi batuma babahereza nacyo reka ndenze kuri iyi muri kwa kuziranira kwakira abakiriya wowe uri umudandaza mu gifaransa bagira ni deontologie professionnelle namwe murabwiriza kugira ingendo yobaranga mu mwuga mukamenya ukuntu mwakira abakiriya mutabashobora guzwako mubakira neza ariko cyane cyane muraba wa munzane kuregeye neza wotuma umuca ayisununuye akumuha ibidakwiye kuko ngaho mama avyumvikanye ko igishiro yagishimye hanyuma ukahita ukamupimira neza ukamurungika amahoro atagenda ashitse kugira yahereza umwe mu sinzi ko ari mutungo ati yana ari ibintu mwikuye kwande akabura kubaza mwikuye kwande bigenze ko baca kwerekana kandi ubutaye confiance bari babiri class bose nta nibaza ko mugitaho ukwiri ubwizi niko babu uca buhagarara bicara muracitwararika nogeza ngaha abakengurukire
ku nyifato mugize iminsi mugira mu gutera bitandukanye turabashimira cyane rwose tukagira duti igisata cy'ubudandaji by'ukuri mu mbono kazoza ya komine Shombo tuturase mugano wabo wundi murakoze Imana irahezagire cyane.